Hola amigos y hermanos mwaramutse que nshuti na están bene reunidos data conmigo mukoraniye una hamwe vez nanje más iyindi para nshuro aprender de la kugira palabra ngo de Dios twige y ijambo recibir de ry'Imana ella nayo enseñanza iduhe para nuestras inyigisho vidas. mu buzima Hoy bwacu. vamos a Uyu estudiar munsi tugiye sobre la kwiga prosperidad. ku iterambere. Todo ser humano Ikiremwa muntu desea la cose prosperidad kiripfuza en su iterambere vida. mu buzima La bwacu. prosperidad muchas Iterambere veces akenshi na está kenshi asociada a la seguridad rijana económica, pues con n'umutekano mu ella buryo uno se bw'umutungo, kuko siente iyo umuntu yateye tranquilo imbere para proveer a los arumva hijos una buena atekanye educación kugira ngo y yigishe abana también biwe tantas neza, otras cosas ndetse n'ibindi de bintu orden material bitandukanye que la byo mu buryo familia desea bugaragara o umuryango wiwe necesita. wipfuza La canke escritura ukeneye. base para ese tema Icanditswe está c'ishingiro en muri ico el cigwa segundo libro de kiri Crónicas, mu gitabo ca kabiri capítulo 20, c'ingoma, verso 20, que dice: igice ca 20 umurongo wa Creed en el 20 Señor ahavuga vuestro ngo Dios y mwizere uhoraho estaréis Imana yanyu seguros. mubone Creed a gushikama, sus profetas mwizere y n'abavugishwa seréis nawe prosperados. mubone gutsinda. Aquí está el Aha secreto niho hari de la ibanga prosperidad. ry'iterambere, Creer en el Señor kwizera vuestro umwami Dios, Imana el yacu, Dios de Abraham, Imana ya de Aburahamu Isaac na y de Isaka Jacob. na Yakobo. En esa promesa Muri iri le sezerano acompaña la prosperidad, la iterambere seguridad. riherekezwa Creer en n'umutekano. Dios de Kwizera todo Imana corazón n'umutima nos da wose la seguridad biduha para nuestra umutekano mu y mu nos bugingo asegura bwacu, un futuro kandi eterno en un bituma reino tugira eterno. kazoza Eso gahoraho hace mu bwami que la buhoraho. persona Ivyo bituma se umuntu sienta segura yumva y así atekanye, sabe de dónde bityo vino, akamenya aho por qué yaturutse está en la tierra n'impamvu ari ku y hacia isi, dónde va. ndetse n'aho Ya ariko no araja. tiene la angustia Ntiyongera existencial. kugira agahinda La misma amaganya yo escritura kuri ino también si. dice: Ico canditswe Creed ubwaco a sus kiravuga kiti profetas y wizera seréis abavugishwa nayo prosperados. hanyuma En la uzotera Biblia imbere. tenemos la Muri Bibiliya palabra de los turafise profetas de Dios, ijambo ry'abavugishwa que es n'Imana, la palabra de Dios ariryo jambo por medio de su ry'Imana Espíritu Santo. biciye muri mpwemu Y yera. cuando la persona Kandi iyo cree en esa umuntu palabra de yizeye iryo Dios jambo a través ry'Imana de los profetas, biciye mu recibe bavugishwa, prosperidad aronka espiritual iterambere ryo mu buryo y bw'impwemu material. ndetse no mu buryo Nosotros bugaragara. necesitamos Twebwe tanto la prosperidad turakeneye espiritual iterambere ryo mu buryo como la bw'impwemu prosperidad ndetse física. n'iterambere ryo mu San buryo Juan bugaragara. decía que Yohana así yaravuga como ngo estaba en prosperidad espiritual, nk'uko también yari ateye imbere mu quería buryo que bw'impwemu, estuviera yashaka en ko prosperidad anaba física, no mu iterambere que sea rigaragara. prosperado en todo. Mutere imbere Dice muri en byose, tercera de Juan, bivugwa muri capítulo Yohana wa 1, gatatu igice verso ca 2. mbere murongo wa Dios kabiri. desea, Imana y los yipfuza apóstoles también, ndetse y todo n'abigishwa, profeta de intumwa Dios, n'abavugishwa y todo n'Imana ministro bose de Dios, ndetse que n'abakozi la b'Imana gente bose sea bashaka ko prosperada. abantu batera imbere. ¿Y cómo funciona eso? None ivyo bikorwa La gute? persona da los Umuntu pasos araheza y agatera intambwe presenta ya a mbere Dios akereka lo que Imana desea ivyo que él yipfuza bendiga. ko Por eso yohezagira. tenemos Nico que gituma presentar a Dios dutegerezwa kwereka todo Imana lo que nosotros ibintu byose emprendemos twebwe para dukora recibir la kugira bendición ngo de Dios. turonke umugisha w'Imana. Todo lo que hagamos, Kandi todo tuzokora negocio de cose, nuestras ibikorwa manos byose será by'iminwa prosperado. yacu bizotera imbere. ¿Y cómo viene la None bendición ni de gute Dios? umugisha w'Imana uza? Todo lo que el profeta Abraham Ibintu byose hacía umuvugishwa era n'Imana Aburahamu bendición, yakora porque la vyarahezagirwa, bendición tiene que kuko caer umugisha sobre algo que utegerezwa kuja uno ku esté kintu haciendo. umuntu ariko arakora. Con los brazos cruzados Umuntu iyo no yiyicariye se reciben ntashobora bendiciones. kuronka La imigisha. escritura dice: Ivyanditswe sea biravuga bendita tu ati descendencia, uruvyaro rwawe sea bendita tu ruhezagirwe, hacienda, ati sea ivyo ukora byose bendito el fruto de bihezagirwe, tus animales, ati sea bendito el ibitungwa fruto vyawe del campo. bihezagirwe ndetse n'imirima yawe Pero si no ihezagirwe. hace nada, la Murabona? bendición de Ariko Dios ata kintu na kimwe no ukoze, tiene en umugisha dónde w'Imana ntuba manifestarse. ufise aho wigaragariza. Usted tiene que dar el Wewe primer paso por utegerezwa fe gutera y intambwe ya mbere presentar a mu Dios kwizera, todo eso que ukereka usted Imana está ibintu haciendo byose uba y uriko pedir urakora, que su ukayisaba bendición ko venga imigisha yayo sobre lo que yoza usted ku vyo haciendo. uriko urakora. Todo lo que usted haga Ikintu cose prosperará, wukora kizotera porque imbere, tiene por kuko dentro imbere muri esa wewe bendición. urafise uwo mugisha. Creemos que debemos Turizera prosperar ko sin dutegerezwa luchar, gutera imbere porque el namba turiko obrero es turagwana, digno de kuko su salario. umukozi Si abereye usted impembo. lucha y Wewe trabaja más, nunigana pues está ugakora llamado a cane, recibir más nuko rero y utegerezwa kuronka prosperar. ibintu vyinshi kandi ugatera Oramos imbere. siempre a Dios para que Dusenge nos Imana bendiga buri gihe y nos kugira ngo prospere en todo, iduhezagire kandi porque duteze imbere muri queremos byose, también con kuko nuestra turipfuza prosperidad mu iterambere trabajar ryacu, en la obra turipfuza de no Dios. gukora mu murimo De nada le w'Umwami. sirve a la persona Nta kintu tener na kimwe mucha vyomarira umuntu prosperidad kugira en el iterambere campo ryinshi, material ubutunzi y bwinshi no mu tener buryo tiempo para bugaragara, las cosas de ntagire Dios. umwanya w'ibintu Como la Biblia vy'Imana. dice,
nk'uko bamwe bavuga ati Imana yarampezagiye cyane ubu nta mwanya ngifise wo kuja ku ishengero canke wo gusenga Imana. Abandi nabo baravuga bati nta mwanya dufise wo kubana n'umuryango. Igice c'ibintu bigaragara ni c'ingirakamaro cyane kuko gituma umuntu abaho neza ngaha ku isi, umuntu ndetse n'umuryango wiwe. Ariko ico sico nyamukuru. Ica mbere umuntu yategerezwa gushinganisha kuzigama ni kazoza kiwe gahoraho. Nico gituma ubuzima bw'umujyi bw'impwemu hamwe n'Imana butegerezwa kugira agaciro gakomeye cyane mu buzima bwacu. Bibiliya iraduha akarorero kuri ivyo. Mu karorero ka wa mugabo w'umutunzi na wa mukene Lazaro. Ngaha ku isi umutunzi yari afise ibintu byose byinshi ndetse n'ubutunzi bwose. Mu gihe Lazaro yabura n'ico afungura, yabura n'umukate, ariko bose barapfuye. Biba ngombwa ko bahangana n'ukuri k'ubuzima bushasha, aho ubutunzi bugaragara butari bufise ikibanza. Lazaro nubwo yari akenye, yari umuntu yubaha Imana cyane hamwe n'ijambo ryayo. Yarasenga umwami kandi umwanya wiwe yarawegurira Imana kugira ngo ayishimire ku bw'ubuzima yamuhaye. Umutunzi we yasuzuguye umugisha wose hamwe n'iterambere Imana yamuhaye, kuko hamwe n'imiruho yagira ntabwo yaronka umwanya w'umwami kugira ngo azirikane ku ijambo ryayo, anashimira Imana ku bintu byose yamuronkeye. Ku iherezo ntiyarose ntaco vyamumariye igihe yapfa. Kubw'ivyo rero umugisha hamwe n'iterambere biba ivy'ukuri iyo bibaye no mu buryo bw'impwemu naho. Iyo migisha yose ni ingirakamaro cyane, kandi turasaba Imana ubwoko bwose bw'umugisha kugira ngo dukengurukire umwami ku bw'imigisha yaduhaye, tukayaturira tukayizera mu migisha yayo ivugwa biciye mu bavugishwa nayo mu vyanditswe vyera. Icifuzo canje nuko umwami yobaronkera byose nk'uko muvyizera, nk'uko Yesu yavuga ati bibe nk'uko uvyizeye. Wewe namba udafise inzitizi mu kwizera ivy'Imana ivuga mu ijambo ryayo, nayo ntizogira inzitizi mu kugushikiriza ivyo yavuze ko izokora. Byizere gusa, byose birashoboka. Mu gusozera ndabasigira icanditswe ca nyuma kugira ngo mukizirikane kuri uno munsi. Ico naco kiri mu Migani igice ca 28 umurongo wa 25. Ariko uwizigira umwami azotera imbere. Ese Imana yobahezagira kandi ikabateza imbere mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bugaragara. Mwese mugire umunsi w'umunezero.